Ibanki y'ubudandaji ije gutanga ingurane yo gushigikira amashirahamwe canke abantu bipfuza guteza imbere uburaro BHB ifadikanije n'ishirahamwe CAM&C Burundi mu mfunyafunyo y'ururimi rw'icongereza batunganije ikiganiro ku banditsi n'abamenyesha makuru kuri wa gatanu igenekerezo rya 14 Rusama mu mwaka wa 2021. Eric Nzabimana umuyobozi w'ibikorwa muri iyo banki arasigura intumbero yatumye iyo banki ishigikiye umugambi w'abarundi baba mu mahanga wo kubaka uburaro muri site Kiyange ya quartier Miroir. Shirahamwe SSU rihurikiyemo n'abantu baba mu mahanga diaspora bazanye umugambi mwiza wo kubaka amazu yofatirwa ko nk'akarorero muri kiriya kibanza bisanzwe biteguwe neza, hanyuma abarundi bavyifuza baba abanyamahanga baba barino bagaheza bakaba muri izo nzu bakazigura biciye mu buryo bwabo canke biciye mu ngurane. Nico gituma ituye banki yacu ariyo isanzwe ikorera muri ico gisata ahanini kugira ngo ishigikire uwo mugambi. Tumaze kuwiga neza tukawuca hirya no hino twasanze bihuriranye n'ivyo tujejwe muri rusangi, duca turemeranya nabo yuko tuzoshigikira abo bose bazoba bakeneye ingurane kugira ngo bashobore kuronka izo nzu ziri muri iriya site. Nico gituma rero urya mugambi waramaze no gutangura inzu zo gufatirwa kw'akarorero ziri muri ajya maplan berekanye ziramaze kubakwa, ababyifuza barashobora kuja kubiraba, kandi turabona yuko abarundi cyane cyane bari mu mahanga bari banyota imigambi nk'iyo kuko ivyo bibanza bisanzwe bitunganijwe no mu bindi bihugu barimwo, bakifuza yuko no mu gihugu cacu cyo tunganywa neza nk'uko mu bindi bihugu biragenda. Ikaba ari naco gituma rero tubona yuko abantu babihurumbira cyane bamaze kuza kubaza, abandi nabo bagatangura no guplasa no kugira kuziganya kugira ngo bashobore kuronka izo nzu. Nayo Manirakiza umuyobozi w'umugambi CSB Village arasigura icyatumye biyumvira umugambi w'iterambere ry'uburaro. Ibisata bikuru dukoreramo turakora mu kisata ca tourisme, investment, entrepreneurship, social services. Ubuho rero tukaba turiko turaduga cyane muri property and infrastructure development. Ariko rero cyatumye twicara hamwe nabo turi kumwe bose turagira uwo mugambi w'iterambere wo kubakwa ibigwati model bizoba bije gufasha muri economic growth na real estate. Muri economic growth turamaze kubona ibibazo bikunze gushika ngaha canke ibibazo bigize ngaha ari byo kubura ubuzi, kubura uburaro. Tukavuga ati rero turashaka guterera ku gacumu k'ubumwe muri iryo terambere mu nzira yo gukora aya maproje manini ashobora gutanga ubuzi ku bantu batandukanye, ashobora no gutuma abarundi bari hanze baronka uko boteza imbere igihugu, ndetse bakanaronka inzira yo gutaha bakagaruka ngaho iwacu. Mugabo na cyane dushigikiye umugambi wa leta wo kugwiza uburaro mu gutegura ibisagara neza. Yongera namenyesha igiciro cy'ayo mazu. Twebwe dushaka kubaga igihugu cyose, niyo ntumbero yacu. Iyi rero ni intango ya proje. Iyo ntango rero twahereye kuri proje novuga ati ayo mazu aritereye gato kuko twabwiye nk'izo za standard, nk'inzu ya standard iri mu miliyoni 300, hariho ya VIP iri mu 340, hariho ya VVIP iri mu 500. Mugabo izo nzu zose ibyo biciro biri kuri ibyo biciro bivanye nuko twazubatse. Ni inzu zubatse neza mu premiere qualité, ndetse n'ibyo biciro nk'uko twabwiye ni village, bisigura ko inzu imwe yose iba yagiye irakontribuwa no ku mabarabara y'ikaburimbo bagize iyo village no kuri kotiye y'iyo village. Rero kubera ari umugambi wigiwe hamwe, bisigura ko uwurimwe wese uza gusanga yaragize uruhara mu terambere ry'iyo proje. Ariko akamenyesha ko bafise umugambi wo kubaka n'ayandi mazu azimbutse. Aho tubitanguriye turamaze gutegwa kamo na benshi, turamaze kuganirizwa na benshi. Ubu rero turiko turategura iyindi proje izoba izimbutse cyane, ndetse iri musi akarorero ugasanga n'inzira musi y'imiliyoni 100. Uwari we wese cyane abafonctionnaire ba leta, kuko nabo turiko turabaha agaciro cyane ku buryo bashobora kuronka inyubakwa kandi bagaronka n'amadeni yoroshe cyane. Izo rero ni proje ziriko zirarangurwa. Mugabo rero hejuru y'ibyo byose, iyo turiko turavuga ukoroherezwa k'umunyagihugu wese, nuko abari ku kazi, nuko abari karakora igikorwa,
kugira ivyo bikorwa biboneke nuko aya maproje aza rero iciza cy'iyi proje si ukuronsa abantu buraro gusa hariho n'ico bita economic growth guteza imbere igihugu kugira umunyagihugu wese aronka akazi kuko nimba ari proje zo birimwo amazu 28 nawe urashobora kubona abakozi izokwangaja abantu abashomeri izokwangaja uwo ari we wese azosanga ariko araronka icashira umuryango canke turiko turabative twese kuri ico rero nizo proje z'amazu azimbutse ndetse cane gose turiko turaziga kandi vuba zizobashikira Umenya ko uwo mugambi watanguriye muri site Kiyange Karite Miroire ariko ukazobandanya mu gihugu cose.